Sindirimbo abamarayika barazumva nkamushi
jewe utakira gukora Imana iriko irakora hagati muri twe no gusikira mu buryo. Haleluya, semeni haleluya. Imana ishimwe cyane. Protokole ikabitegura neza, dushima Imana ko iki kibanza dukoraniye n'abami n'abahereje, gikoraniye n'abagabo kwizigirwa, gikoraniyemo abana turanijwe n'Imana kugira ngo bakwize ishimwe ryayo. Dushima Imana ko ubahambaye muri kino kibanza, ni ukuri hari abashitsi benshi biteka, numva ko imbere yuko tumwakira bamaze gushika, nyine twakire Prophet Joshua mvukanyi. It's a prophet of God. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tuduze biganza aho bavanye naho njana, naho bisari ndaziyukujana kure, izisubira inyuma.
Now he's a prophet. Now he's a prophet. Hallelujah. Now he's a prophet. Culture. Culture. Hallelujah. Iyo amena yawe iracari hasi sinzi ko wumvise ubona kuze. Hallelujah. Umuririmbyi ni kubera ko afise aho yavukiye hazima. Abantu benshi bafise talent ariko ntibafise abashigikira abazima. Shengero murahiye kugira an apostle adafise indoto yo kugutwara mu ijuru gusa. Agomba yuko imbere ushika mu ijuru uwaza gushika no mu magorofa. Oh my God. Amina yawe yashika mu gitangaza cya bishike aho. Sometimes biragoye ko umuntu yivuga ariko iyo abantu baraho bakavuga finalement Imana yamenye yuko ivy'amatete bigomba bihagarara. Ivy'amatete mvuze si ivy'amatete gusa y'amashengero. Iyo Imana itabwiye kuzana umuntu afise ivyumviro nk'ibi afise excellence nk'iyi gusa reka ndakubwire ni gusengera nawe ikintu cyose kikwega icyo basa nacyo. Ukaba uri ngaha nawe urafise ayo mavuta y'umuguzi atura nawe. Imani gukwega ku muntu ufise ibintu gusa ukabona muri iyo filmu igumugere afata ideni bisigura ngo nawe umuntu ategereza ukabona uri hafi y'umugere yumvira imigambi mibi menya yuko nawe nyine uri umugambi minini Imana azanye mu kibazo. Niba uvuganye nawe uvuganye nanje prophet. So now this is kuri profesi jewe navuze. I know iyi Imana inyeretse iba yavuze. Igihe bagize competition navuze ngo kakamodoka ndagahe. Ivyafashije kumenya ko rero jewe mbona Imana. Ivyabaye byafashije kumenya ko abantu benshi bashigikira ikinyoma. Kuko n'abakoze competition barazatsinze. They know the winner. They know. Abakoze competition. De toute façon, muravyumva jewe ndafise ababwira amakuru n'abakoze barabwira amakuru. N'abakoze competition barabizi watsinze. Na uyu mwaka rero kugira ngo bamenye ko tudapfa kuvuga muri mu kwezi kw'indwi fise competition yitwa Ndagahembe. Listen. Oh, Ndagahembe.
perezida gahede none wanazo gahede no kugira ngo tugaruke mu gihe twari turimo nagombaga babwire yuko duhiriwe amahirwe dufise no kugira abanyempano ngaho ajyana gatufu uyu mukozi Imana akora himbaza umwana w'umutaha afise umutima apana gusa uko wowe himbaza umunsi twicaye akambwira ku bijyanye na ekodisiyeri ntiyigeze yiyumvira kuri we yagize indoto imwe ahantu abantu bo kwicara bariko barabona Imana vyonyene bisubira ngo ubona n'abantu barota Imana ko Imana yabicyubahiro abo bantu bakwiye gushigikirwa nabo bavuga ikintu kidaguca intege ariko kikuvyura dutegerezwa kuva muri lisiti y'abashigikiza abanyempano mu kubakomera amashyi dutegerezwa kuva muri lisiti y'abashigikira abanyempano mu gushira like na komantere kuri Facebook igituma aho hanze kwisi barongo icyo batuvugako kandi dutunze kubarusha hanze turabarusha everything turafise Yesu badafise Yesu hama turamara neza iyo tubishatse ntabwo babyora hama iyo tuguze nitugura 20 tugura ama hectare and you know what we are talking about ikibazo bakiturushaho bashigikira ubucafu ukuruta ukuntu twebwe dushigikira icyiza. That's the only problem we have. Yambaye microphone anyiyangabira kuvuga gato nidushoboye kwicara murazi ko ari umuntu yagiye gukora igikorwa ngaho unyiyangabira wagikoze neza ariko ntibishoboka ko twicara tugatwagwa mu ijuru nino bene tukaza tubasiga ku isi badutwaye mu ijuru. Iyo mvuze ku isi simvuze ahandi mvuze yuko bashoboye kwezi bikorane n'ibindi bakagenda kuri amadeni na kubera ko eglise vuga ngo apana jewe waruzi ko inyifato y'umugwiza atunga nihagaze mu byo asokira ihagaze mu byo atanga. Waruzi ko mvuze ngo umugwiza atunga nihagaze n'icyo usokira bihagaze n'icyo ushoboye gutanga. Bisigura ngo ingeso yawe yo gutanga bigaragaza ubutunzi ufise indani. Nimba hapo bigikorwa nk'iki ugatanga tibi prophetically ndaguciye intege kuko nurota kuzoba miliyoneri. Kilo mwicara ni profeta arabivuze na rero ndiye kuvugisha kuzoza mu ijuru uzocayo na numa zo kuzinga. But my prophecy today nagomba prophecy iri serious. Urabona mwenye gukora nagomba prophecy iri serious y'abantu bavuga ngo tugomba kuvugishwa kuri ya mikuta. Uyu mwanya uyu mukozi w'Imana nakeneye prophecy wawe profesa yuzoje kukina mbazi. Uyu mwanya sijakeneye akeneye kumva prophecy umumama umwe umupapa umwe umusore umwe bavugishwa ngo turavugishijwe mu miliyoni ku buzima bwawe. Nabaje gukoma amashinesha ariko birazwi ko bamwereje ni byose twaza kubicanye n'iby'indirimbo. Igituma twinjiye mu gushigikira abaririmbyi nuko twabonye neza hatabonetse abantu bashigikira abaririmbyi turangiza tubawura boss. Aba bantu rero ubona baririmba aba naho twikawusha naho tuvugishwa imbere yuko tugira amatumvirizamo imbere yuko twadusinzira twumvirizamo mu modoka zacu tugenda dutekanye turiko turivurizaho bisigira ngo mu bantu babakenesheje twebwe turabambere kuko indirimbo nyinshi twumviriza twaramaze kuzitereshaje. Ndashoboye kubona umumama cyangwa umupapa avuga ngo prophet je kwifatanya na it's very easy je ndafashe ukuboko bwawe okay je natangwe now je zobo 1 million right nagomba kaswera jewe rero ndamiro kabike je ndagoroye ukuboko ndakeneye abantu dukore linye y'abazotanga 1 million muda hakuse ndaza kuvugishwa yuko mutamukunda. Ndakeneye abantu 10 people. No, where are you? Maoni wabiza tu nabaki. Sasa wewe. Okay, ukuri kinafuata kila post. Sokoro kamani. Travayo ukuri. Nilitewa ni 15 minutes tangia picha.
nicyo kintu cya mbere ntakora. Nigeze kujya gukora igikorane banyangira gusubirayo ngo muri bikorane ngira amashikano, ariko ndazi indirimbo zikora, ndazi umunaniro w'abaririmbyi. Aba bantu tutabashigikiye abandi bo bashigikiye, undi azafata kuboko bwawe. Tutuzuye no podium ndaza kubasengera amasengesho y'umuriro kugira ngo mutunge gihutihuti.
icyubahiro cy'ibicaro birebire bandarabashe kelebeza byo tuvuga